niteka ridasanzwe ni n'ubuntu nta majambo ushobora kwisigamura umwanya ndacavyakiye. Ni igiki wibaza ko warushije abandi? Sinavuga ko ari ikintu kinini narushije abandi, ariko navuga ko ari ubuntu bw'Imana. Bafise imigambi myiza n'abigeme baciye ubwenge cane gose, kugira wumve yuko washoboye gutahukana iri kamba. Nta majambo menshi ushobora kuronka kwisigura, ni ubuntu bw'Imana. Amahiganwa nk'aya anye ni amahiganwa aho umwana w'umwigeme ashobora kwanza kwimenya, akamenya n'ico akorera igihugu, akashobora kugikora, kuko birashigikirwa cane gose, birashigikirwa. Turafise abavyeyi badushigikira cane. Ariko kandi imigambi yawe cyangwa umugambi washikirije uzogenda kubijanye n'ivyo nzogenda bimenyesha mu nyuma. Ndabakunda kandi mukomeze kwizera kwanyu. Hama Imana ni nkuru. Sansaba muri umwanya message nshobora gutanga. Imana ni nkuru. BTV Burundi presents B News.